twongeye kubasuhuza cyane abakurikira Kwizera TV show. Tubibutsa gukora subscribe ni ingenzi. Tugiye kubagezaho urutonde rw'amakipe 10 akize ya mbere ku isi cyangwa se afite amafaranga menshi ku isi. Ya mbere turahera ku mwanya wa 10 tumanuka kugira ngo bigeze kugenda neza. Ikipe ya 10 turasanga Arsenal ikinira muri Premier League cyangwa se ikina shampiyona y'Ubwongereza. Ifite biliyoni 2 na miliyoni 260 z'amadolari. Niwo mutungo ifite muri uyu mwaka wa 2024. Ikipe ya 9 Tottenham Hotspur, biliyoni 2 na miliyoni 800 z'amadolari, nayo ikina muri Premier League. Ku mwanya wa 8 Chelsea ifite biliyoni 300 na miliyoni 1 z'amadolari. Ku mwanya wa 7 Paris Saint-Germain ikina mu Bufaransa, ifite biliyoni 4 na miliyoni 210 z'amadolari. Ikipe iri ku mwanya wa 6 Bayern Munich ifite biliyoni 4 na miliyoni 860 z'amadolari. Ikipe iri ku mwanya wa 5, tubibutsa gukora subscribe kuri Kwizera TV show ni ingenzi, ugakanda no kukazogera ni ingenzi cyane. Ikipe iri ku mwanya wa 5 Manchester City, umutoza wayo ni Pep Guardiola, ihagaze biliyoni 4 na miliyoni 990 z'idolari. Ku mwanya wa 4 Liverpool, nayo ni ikipe mu Bwongereza, tozwa na Klopp, agiye no kugenda. Tubibutse ko agiye kugenda. Liverpool irimo irashaka umutoza mushyashya. Ihagaze biliyoni 5 na miliyoni 290 z'idolari. Ikipe iri ku mwanya wa 3 Barcelona, biliyoni 5 na miliyoni 510 z'amadolari. Ku mwanya wa 2 ahangaho uraza gutungurwa cyane, ni ikipe igwirirana muri shampiyona yayo, ikipe iherutse gutsindwa n'ikipe yo mu cyiciro cyo hasi yongeyo cyepfiyo, Manchester United, tozwa na Ten Hag umuholandi. Sir Jimmy niwe ufite imigabane myinshi muri iyo kipe. Ihagaze biliyoni 6. Ikipe iri ku mwanya wa mbere Real Madrid, biliyoni 6 na miliyoni 700 niyo iri ku mwanya wa mbere.